Itorero, Itorero, Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. Wezi tatu akaburungu itorero akaburungu org. Abarundi baba mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda barahimbaje ku munsi w'ejo igenekerezo rya 14 Kigarama umuganuro umugigwa wafatwa nk'inkingi y'ubumwe bw'abarundi aho hambere. Mu ijambo ry'inararibonye Dr. Alphonse Rugambarara yashikirije yaratweretse akamaro k'uwo mugigwa yagereranije na Pasika y'Abayahudi twigishwa muri Bibiliya, anatwereka impamvu ikomeye yatumye abakoroni bawukamanganya mu ntumbero yo kugira badutware banaducanishamwo. Twari gusangira umunsi mukuru uhambaye muri kahise mu mateka y'u Burundi, twogereranya n'umunsi mukuru muhora musoma muri Bibiliya nka Pasika y'Abayahudi. Igituma ari cyo kimwe nuko intumbero nyamukuru y'uyu munsi mukuru wa mbere yari ugusangira. Ni ubu dusigaye duhimbaza umunsi mukuru w'igihugu tukawita uwo kwikukira. Tuwita ubwo kwikukira kuko twari twaboshwe, ariko umunsi mukuru nyakuri w'abarundi yari umuganuro. Uwo muganuro rero niwo wahuza umwami, abaganwa, abatware, abanyamabanga, abashingantahe, eka bose bari bafise iteka n'ico bamaze mu gihugu, n'abanyagihugu rero bose, kugira ngo bibukanye hamwe ico ari cyo Umurundi, ico ari cyo Uburundi, bongere basangire ibyo bimbuye uwo mwaka, bate ko basaba Imana ihezagire ibyo bagiye gutera n'ibikorwa ndavuga ubwami bugiye gukora. Ni nk'uko baba batanze, umwami yaratanga porogaramu, hari ibyo batagize ngaha ariko novuga ko byari bihambaye muri icyo gihe. Umwami yakira icyo nokwita raporo y'abaganwa, kuko nta muganwa n'umwe yashobora gusiba umuganuro, kuko asivye yaba agararije. Umwami yaca atuma abandi baganwa ati genda mumumbarize igituma ataje. Ibyo rero byagirwa mu mpera y'umwaka. Mwabonye uko byagenze ngaha, sinogaruka ku byo twabonye, ariko mumenye ko ari umunsi mukuru wari ukomeye muri icyo gihe.
ibyo batababwiye ngaha nuko aha nabuze kwikukira umuzungu atanguye kudukiza icyo yatanguriye ko ni ugukura umuganuro. Murumva ko yari yabonye yuko ari umugirwa ukomeye ku Barundi, bawukuye bazoba batwase koko umutima wacu. Ibi mwabonye uno munsi kugira babikure batanguye kuzana umupadiri yitwa Padiri Kanonika, aba ari we ahezagira imbuto mu kibanza cy'umwami. Murumva ko bari badutwaye koko umutima, kandi bari base ububasha nyamukuru umwami. Ntiyari agishobora kugira kumviriza abaganwa ngo bamushikirize ibyo batunganye muri uwo mwaka mu ntara batwara. Ntiyari anashobora kubabwira porogaramu y'umwaka. Ikindi novuga kuri twebwe turi muzi, narimejeje kuvuga Abayahudi abasomye Bibiliya, aha ndiko ndagereraniza. Murazi yuko byigeze ko Abayahudi batwarwa i Babiloni. Abo bagiye i Babiloni, icyatumye bagumana umutima wabo nuko iyo Pasika barayikora no mu buhungiro. Rero nivyo natwe twiyumviriye ko twegerezwa kugaruka kuri uwo mugirwa mukuru wotuma urwo rwaruka turiko turabona ngaha, abo bana mwabonye banyoye amata hano, batokwibagira iyo bakomoka. Bame bahashize ku mutima, bame bawibuka. Uwashikirije ijambo ngaha ku izina y'abateguye ivy'uwo mugirwa yasavye abavyeyi ko boza barigisha Ikirundi abana babo. Si ukubigisha Ikirundi gusa, ni ukubigisha ni icyo Abarundi bafise bituma baba Abarundi. Ni ukuvuga ahanini agaciro duha umuntu tukamuha bivuye kuki? Bivuye uko yigenza, uko afata abandi, na cyane cyane abo basangiye igihugu. Nta budasa buhari hagati y'Abarundi. Turi Abarundi ubwa mbere, nicyo kintu twoshyira imbere ya byose, cyane cyane aha turi mu buhungiro, tuguma duhanze amaso i Burundi kandi tuzosubirayo. Nagira nshimire rero bivuye ku mutima koko, bwa mbere abatunganije igikorwa twabonye hano, ubwa kabiri ababitweretse, abashyitse ngaha bose batwiyereke, badutambire. Nukuri ndabasabye mwese mubakomera amashyi. Sinzi ko muri iyi myaka tumaze mu buhungiro hari ibintu mwari bwabone bisa nk'ibi. Nukuri byari bishemeye,
byaryoheye ijisho biraryohera n'umutima. Barakomeza bigisha abakiri bato bo ntabwo ari ibisugi ingona, ni abana b'u Burundi dutegerezwa kwigisha Uburundi. Nagira nshimire ahubwo yanatubwiye nyene Maison Shalom bataguriye ko ngaha yuko iyi nzu ni rwacu, ngo nitumushimire kuko ni rwacu. Umurundi wese azoba afise icyo ashaka gushikiriza abandi barundi ngaha haruguruye, nta n'ukurinda gusaba, aha ni wanyu. Nagira nshimire kandi abaduhaye indaro. Iki gihugu kirimwo ibi twashoboye kubona, ibi twashikirijwe ngaha, ni bake mu bindi bihugu bashobora kubigira, cyane cyane muri ibi bihugu bya Afurika tuzi. Aha rero mu Rwanda dusangiye umuco kuko nabo nyene barafise umuganura. Ndifuza ko mubashimira cyane, mubakomera amashyi. Hariho umushingantahe yaturamukije muri iyi minsi twatanguye uwo mugirwa, ndamubona ngaha, nagira koko ndamusabe ko yohaguruka gatoya mukamubona. Yitwa Manzi Emmanuel. Ari mu biro by'abatujejwe kandi ukuri turamushimiye kuba yashitse hano akabona abarundi uko bifashe, arabona ko indero ndundi tukigendera, kandi nabo nyene baratweretse ubuntu bafise, turabibashimira cyane. Nagira nshimire na mwebwe mwese mwaje hano tugasangira ibi twabonye uno munsi. Nagira nsabe abarundi uno munsi ngaha muhakure ikirwa gikomeye. Ikirwa cya mbere nobasaba ni ikijanye n'iri jambo rya nyuma. Umuhivu utwumvira iki? Ubumwe. Nitwata ubumwe buhagaze kuko dusangiye imico, dusangiye igihugu tuzoba tugitaha. Rero nukuri tubigendere, tumenye nk'uko bamwe bava ngaha, uko abasokuru batorera inyishu iri hagati y'abavukana. Ntibibe kwa kundi mupfa akantu gatoyi mukaca muba abansi, mutakivugana, mutakiyaga. Uru n'urwaruka rudushimisha, mwabonye nyine yanatamba hano, birashemeye. Iki kigwa rero tukigendere koko, tubigendere, ubumwe tubugumane. Hari icyoba kitagenda neza, yabuza abashingantahe
abashingantahe barahari bazobafasha gukosora ibyo byagenze nabi, ariko n'ukuri ntidutane, yaba mu buzima busanzwe, yaba mu bya politike n'ibindi. Murabona ko kugumana akaranga bidufasha kuba turi hamwe, tukabandanya twubaka ubwo bumwe. N'abari Burundi ni bene wacu, ni bene wacu, kumbure bataratahura neza ko ubumwe ari ikintu gikomeye bitegerezwa kubungwabungwa na bose. Twebwe rero turi ngaha tugume dutanga ako karorero, ntitubite abansi, kumbure n'abakeba, ariko nabo nyine dusangiye kuba abarundi. Aba ari byo rero twubakira ko, dukomeze iri ragi twaronse, na cyane cyane ubuntu. Ubuntu nikomereza ko ubuntu twarazwe na ba sokuru budutegeka ukubaha no kugira ubuntu ku kiremwa muntu cyose, kuko dusangiye ubuntu. Murakoze cyane, sindabicisha amagambo. Mugire umunsi mukuru mwiza, aho mwasize mu ngo zanyu mushike mubaramutsa, mubasangiza, nabo nyene basangire kuri uwo muganuro w'uno munsi. Murakoze. Ibi birori bikaba byari byateguwe ku nshuro ya 5 n'imihari y'ugwaruka ihurikiye mu runani rw'ugwaruka rw'abarundi Sijebu baba mu bihugu bitandukanye. Bikaba byari byashigikiwe n'abarundi batandukanye baba hirya no hino, n'amashirahamwe atandukanye nka Maison Shalom, umuhari Inamahoro, Tournons la Page, Great Africa, umugwi ndangakaranga himbaza abeza bakaranga, intwari n'akaranga, Korale ijwi ry'abamarayika, umuhari Komeza Amahoro, umuhari mpuzamakungu w'ugwaruka rw'abarundi Mijeb, Nyampinga ushoboye, hamwe n'ibimenyesha makuru bitandukanye. Twese hamwe twarariye turanywa, turigina mu rukundo, twibuka ibyiza by'abasokuru n'abasokuruza bacu. Itorero, bienvenue dans votre site. Itorero. Wezi 3 akaburungu itorero akaburungu org.